Abo barongoye ayo mashami y'Imatana, Gitega, Ngozi no ku cicaro gikuru bamenyesha ko naho iryo koreshwa y'ubwo buhinga bwa none Fest Cash ari bushasha, abanywanyi ngo bavyitabira ku rugero rushimishije, ngo kanatsinda ikoreshwa rya Fest Cash rirorohereza abanywanyi muri vyinshi nko kutariha amafaranga y'itike, kubapfunyira urugendo, kuguma ku kivi n'ibindi. Ku bwa Telesport niyo kindi yaserukiye ishami Fest y'Ingozi, ngo Fest Cash yaje nk'inyishu ku banywanyi b'ikigega Fest bo mu karere k'uburaruko. Umugambi wa Fest Cash waje nk'inyishu ku banywanyi bacu bo muri aka karere ko ngaho Ingozi. Abanywanyi baje ku bwishi kanatsinda kugira ngo tubafashe tuborohereze, turafise abaja bari ngaha hafi nyene bakorera ngaha kuri iyi agence n'abandi nyene bari aha hafi mu karere. Gilbert Kwizera arongoye ishami ry'ikigega Fest Matana akamenyesha ko umurindi w'abakoresha Fest Cash utera wiyongera kuva aho bugururiye iryo shami. Ngerageje kuraba kuva aho ishami ry'ikigega Fest ryuguriwe Matana, biraboneka yuko abanywanyi muri aka karere bari bayiteze cyane, bayifuza bagira ko bacahura n'ubuhinga bwa Fest Cash bari maze gutangura, ariko ndabona yuko babwishukiye cyane ngo yegereze ama service yayo abanywanyi ba Fest. Swavisi Nkeshimana arongoye ishami rya Fest ku cicaro gikuru nawene avuga ko nubwo hakiri mu ntango ngo barashimishwa n'ingene abanywanyi bijukiye gukoresha umurongo wa Fest Cash. Abanywanyi barabushima kandi barabwijukiye, barabukunda cyane kuko bagabanyiriza n'urugendo, bigatuma boroherwa, bikagabanya n'ingorane zimwe bahura nazo igihe baje kurondera amahera. Umurindi ni munini. Urongoye ishami ry'Igitega wewe yashimishwa n'umurindi w'ingene bariko baritabira Fest Cash. Turavye umwanya bimaze bitanguye, abantu baravyitaba ariko si ku murindi ushimisha, ariko abashoboye kuza turabakira, ariko turifuza yuko mu minsi turabona yuko bazohora babihurumbira cyane. Bagatera kamo abataritabira ubwo buhinga bwa none bwo kubika no kubikura amafaranga bwa Fest Cash ngo kubwihutira kuko bufise akamaro ntangere. Aho rero cangira ko ntera kamo abanywanyi ba Fest ko aho bari bose bogerageza gukoresha ubuhinga bwa Fest Cash, buraborohereza. Sinovuga abanywanyi ba Fest Cash gusa, abanywanyi ba Fest ahubwo nocambwira ko mbwira n'abaja basanzwe bakoresha ubundi buhinga bwo guhanahana amahera ko mu yandi mashami cyane mu yandi mashirahamwe, ko bogerageza bokoresha n'ubuhinga bwa Fest Cash bakorohereza abanywanyi aho bari mu ntara zitandukanye, bakabaha amahera kubera mu gihe bariko baraba loteria canke bariko bashira amahera kuri konti nabo nyene bafise ico bakurako. Abanywanyi bagikwega amaguru turabatera akamo ngo binjire gukoresha Fest Cash. Binjire kuko ni umugambi mwiza utanga akarusho uravye ivyo bahora bakora. Turababwira ngo nibinjire gukoresha kandi binjire kwemera ko ari bajwe aba agent n'aba super agent kuko harimo akarusho ku ndeza y'ikigega. Turabahamagarira kandi kwijukira ubuhinga bwa none kugira ngo batere imbere mu gukoresha amahera. Akamo turakabatera kuko birafise akamaro nk'umuntu ava kure tumushira amahera kuri konte ashobora kuyakira atiriwe aratumwanya aza afata amatike y'imodoka kugira arinde gushika kuri agence. Ivyo rero barabifisemwo inyungu kuko umwanya ucuba muto kandi bakaronka ivyo bifuza batiriwe barata umwanya baturira n'amatike yabo bafata amabisi. Naye abanywanyi bo muri ubwo burere twashoboye kuganira barashima umuzo wa Fest Cash, bakavuga yuko bagiye koroherwa no mu mirimo yabo ya misi yose. Twizere Jean Baptiste n'umunywanyi wo muri section Songa twasanze Imatana avuga ko bakiriye neza uwo muzo wa Fest Cash. Arusho kiga Fest yugiye kwaka ingurane nta ngwate bagusaba nta kintu na kimwe. Eka na Gilbert Muryango w'Igitega arashima Fest Cash ko yabonetse, akavuga ko ari uburyo bwiza bwo gufasha abanywanyi. Uwo mugambi Fest yatuzaniye twabakiriye neza cyane bose kubera n'ubuhinga bugezweho,
aho umuntu ari gashobora kubitsa cyangwa kubikura amahera. Nayo munywanyi wa section Bubanza twasanze ku cicaro gikuru ca Feste tanga karorero ko yasavye amafaranga arara ayatoye ngo kubera yifashishije Feste Cash atarinze kuva ibubanza. Akarusho ka Feste Cash nuko uje kuyasaba uwo munsi nyene uraru yaronse. Akarorero nuko itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi naje ngaha kuyasaba kuko naje gusaba amahera yo gukukuruka no kuvuga amahera naziganije kugira bayampe aze kumfasha. Uwo munsi naradepoje dossier ndaje kudepoza dossier barambwira bati genda umwanya n'umwanya amafaranga urashobora kuyaronka. Burya rero nafashe imodokari ndadugaze mu nzira igihe cy'isaha 10 zo kumuhingamo amafaranga yaranshikiriye cyane numva ndajyawe cyane kuko utwo naziganije kutushikire ku mwanya kandi ngiye kutwikenura tugiye kumfasha nk'uko ndabyifuza. Umenya ko ubwo buhinga bwa Feste Cash bwatanguye mwaka w'ibihumbi 2022.